ndavyibuka akazuba karaka ni nawo umunsi intwari yavuka nimbe harya urazimya mbuzi ngapi abajama mufashe dukome mu mashi wish you birthday twanyoye hahiye wigisigaye I want to wish you birthday. Narakunda kuja mu birthday y'abantu mu mapati ariko nkumva ariko bavuze indirimbo z'abandi. Bo hanza moide nk'umu artist ndavuga nti why kubera iki ntokora indirimbo nanje nshobora kuja muri party bo abantu bakaryoherwa bongera ariko baryoherwa n'umunezero ndiko ndabaha. Ibamo ngo ushobora gukoresha kuni video hama mugaheza video mutaryamanye kuri breaking vyagenze gute cyangwa izo kuma. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, mesdames et messieurs les fans de Bavuga TV. Behind the camera, Raja Bavuga. Uno munsi nkabanda bazaniye umutumire akaba yitwa Breaking umeze neza. Ibintu bitatwora ngo tuvyutse. Bon ndikangura, ubundi ngasenga Imana yo yaturamukije kuri uwo munsi. Hama isigaye no guca panga plan y'umunsi wose ukungiye kugenda. Akumbure abavyeyi baduhaye izina rya Breaking yavuye he? Breaking je ni izina natoye nk'ayandi yose aka ni izina nyene bon sinzi nsigure impamvu ni ise Breaking. Okay. Bo Breaking ni bo King Gogo no kuvuga ko ni izina kubera ko sanzo ndo ibwami muramvya. Nkafise n'amaraso yo mu muryango wo kwa Mwezi Gisabo. Nayo mpamvu navuze nti reka nite ka King uko tu ama ariko uke rizokura to. Akumbure twabonye itariki zibiri Ruhuma indirimbo yawe yitwa Birthday niyo yabonetse video official. Vyagenze gute? Indirimbo ko mwayibonye ifise amasanamu meza, indirimbo novuga gose irikira hitinga cyane gushika kuri no mwanya. Bo ni indirimbo nakoze mu rwego rwo ku nakoze numva nshavuye cyane kubera ko bo nari umuntu narakunda kuja mu birthday y'abantu mu mapati ariko nkumva ariko bavuze indirimbo z'abandi. Bo hanza moide nk'umu artist ndavuga nti why kubera iki ntokora indirimbo nanje nshobora kuja muri party bo abantu bakaryoherwa bongera ariko baryoherwa n'umunezero ndiko ndabaha. So niyo idea njemwo ndakora indirimbo kandi yakiriwe neza muri societe. Nizeri yuko ari indirimbo ya mbere ikaba ifite views 1358. Oui, just moment. Ni indirimbo ntabwo twabonye yuko YouTube iri muri izina rya Breaking ahubwo twabonye ni agency. Why? Bo agency ni famille muri kino gihe kiramfasha bo no muryango ariko bo nta contrat ndasinyamwo ariko naza ko niyo bayibona nk'aba boss banje. Bavuga ta contrôler sinyamo cyangwa mwagiraniye contrat verbal. Bon ni contrat inovuga gute i contrat yo gufashanya biraha ariko nta contrat. Ni contrat yo ebana mani vuga neza ni contrat yo kumunwa. Bo no kuvuga nta contrat nkiri yavuga ati contrat turaguhaye imyaka tuzokorana yitwemeranye kugufasha ibi nibi juste n'amasezerano araho yo kumfasha bisanzwe ariko bo nkuko wonye ushobora kuvuga ati uyu mwana reka tumuhe umwanya turabe impano yiwe afise eske kwigenza gute canke iki ariko nibaza yuko umunsi tuzobaha ikintu canditse gishobora kuvuga ati tuko dukorera kuri ibi tuzobibamenyesha. Akumbure muri agents arimo aba artiste benshi nk'umunani aba artiste umunani akaba yo Aslayan akaba arimo Wiz Malone benshi nazinde kudondagura ariko ntabwo twigeze kubona abandi baririmbyi bariko barabonekana neza nkuvuga Chapeteza navuga yuko ni bari official nkuko bavuze ati dutangure kuri indirimbo ya Birthday kuki batasoye yose bagire umuririmbyi umwe n'indirimbo imwe. Bo novuga gute jewe nta birenze vyatari ngo bararabiye ko ariko ibikorwa by'abandi nabo biriko biraza mu nyuma just nije nagiriwe amahirwe yo gutangura ubwa mbere. Wumvise management uba wumvise kiye kintu? Bo management mba numva ubufasha mba numva famille mba numva umuryango mba numva yuko ari support irengeye iyo usanze ufise. Akumbure agency twabonye yuko Breaking niyo muririmbyi wa mbere basohoye ubwa mbere. Akumbure twiteze yuko iyo ndirimbo yawe niyo yenyene izogarukira muri uyu mwaka cyangwa afise izindi project nyinshi ugiye gusohora muri uyu mwaka nyene. Rero no kuvuga yuko bo kambwira abakunzi banje nko mwayimfashije kuva kera singiye kwicara nimiburi muri uno mwaka gushika muri December indirimbo zibaye zike ni nka zitanu. No kuvuga turatanguye dukuvuga zibaye zike nka zitanu guhera kino gihe gushika muri December. Idea y'ijya video nindi yayizanye entre yawe na director? Bo
my dimension yajanye jewe nije nabariyeti bivaye n'ukuntu bo nari sanzwe mfise ntuzi ukuntu nakina firme muri iyo minsi yahera rero navuga ko bo ide ya script novuga yuko ni ikintu nicaye ndavuga ati eske tuyikore gute kuko narumva yuko umengo kurya mwayibonye niko numva ndabishaka juste naramuhaye ide nawe yongera ko ziriwe ariko hanini yanije na Mariette twobikora uko kandi nawe yarabishimye bamwe bati umuziki w'Uburundi nuriha abandi ati abaririmbye baragayana abandi ati aba directors abantu bo gukorana we vyakugende gute director of farsi mwakoranye gute bo twakoranye neza cyane vraiment kuri jewe nka comment noshobora gukora novuga gute ntabwo yandesevye vraiment ibyo twavuganye byose yarabikoze kandi neza mu mutekano n'ubu nibaza yuko kandi ntiduhejeje kuko bo novuga gute nta benshi turakorana ngo nshobore kubona ibyo bindi bavuga ko canke kimugabo jewe aho ngeza novuga ko twakoranye neza cyane utaratangura kuririmba ari muravuga ati aba director baragayana nivyo wabibonye canke oya bo sinzi ariko gushobora gusanga ari nk'umwe bakoreye nabi mugabo jewe umaze kubona nta byo kugana byo bavyaragiye muri umwe yadukeneye featuring tumurondera Brian King direct canke tuja muri management agency bo urashobora kunca ko nkuko nabariye nta contrat mfise urashobora kunca ko ariko ewa muhungu ya Alberic genda kuza Alberic karahera nukuri kw'Imana ewa oya ndashobora kugusigurira bo nukuvuga urashobora kunca ko hama ukamenya proposition ariko sinshobora kuvuga ngo tuje muri studio ntabimenyesheje urumva ndashobora kukwakira nga tukavugana kunuko hama ngacanja muri management nk'abara nti hariho umuntu kunuko yansabye ko twobikora uko mubona twobigenza gute ubundi bakamanzi muri uno mwanya bo nukuvugana n'ibiganiro gusa tu kuvugana kaja hamwe gakoranya staff yose tukayimenyesha ubundi tugakora ikintu kizima kumbure ikibazo nikijya nyene umuziki mu Burundi nuriha kubera ko wahise mu kuririmba umuziki mu Burundi uriha gute urariha ahubwo cyane bose n'akazi n'akandi uriha gute rero bo turi ku isoko turi kudandaza umuziki ni produit nka kuryoha n'umundi muntu ari abagiye kwiruka ari abagiye kudandaza amavoka abagiye gukora iki just umuziki nawo ni produit kandi ushira ku isoko wizeye gukora kuko ufise ubwenge sinaza ko woja mu kintu ubu nataco kizova kumarira umuziki urariha ariko bo bisaba ko banzo kumenya ibyo urimo kwanza ukamenya ukitahura nawe undi bwogo ntitwaba turabasaze ku buryo twafata umwanya tugatama mahera tuzi yuko atakintu turiko turakorera kumbure mvuge yuko ufise indirimbo nyinshi ufise ndizingahe bo kugeza kino gihe mfise indirimbo ya mbere nakoze ntaraja muri iyo family ndimo ya agency ariko ndakora neza muri management basha muri management okay kandi ndavuga management naje no kuvuga Alberic neza mbona yuko ari umuntu ndaka oya ndashaka ko tubigira official bo umuntu hariho bo step by step okay. sinshobora kuvuga ngo ndi muri management ntafise icanditse gishobora kukwereka ati impamvu ndakubwiye ko ndi muri management ngiyi sinyatira niyo mpamvu ndiko ndakubwira ni famille ndimwo kujya nyine ndashobora kuza kumbaza ngo mbe ibiki n'ibiniki bo ni famille ndimwo ubu muri kino game sindirimbo zibiri ari himwe iri kuri channel yanje ya Brinking nahereye ko yitwa bivuge ariko Paul Moma office video imwe iyo birthday novuga yuko hamwe boshika ugasanga amasezerano entre nous yawewe canke twebwe nka management yawe nka agency amasezerano atagiye neza ijya video ikigenda gute wacha bayihanagura canke bacha bayigumana bo novuga gute muri kino gihe nta masezerano dufise nabikubwiye ariko ni kuvuga yuko birinze bimeze uko ni sandakalao wakoma hombe nukuvuga sinibaza yuko wa mugabo bivuge neza Alberic genda muzi sinibaza yuko bo hari ikintu muri kino gihe twoshobora gukora gushika aho tudashobora guhuza tudahuje naho twoshobora tukicarana tukavugana iske byagenze gute nimba ari ibikorwa byanje bashobora kubimpa ubundi tukavana mu mahoro ariko sinaza ko hoshobora kubaho ingorane zotuma tuvana nabi gushika yaho bavuga ati ibikorwa byawe turabibanye genda uko akumura uvuga Instagram Facebook niwe bayikoresha canke ni wewe oya urubuga akoresha ni yabo gusa ya YouTube na Instagram izindi zose nije ndazikoresha akumere twizere yuko izindi ndirimo zo kurikira za Brinking tuzosanga hajyanye muri agency ego muri kino gihe nkiri mu muryango wabo akimfashe mu maboko ibikorwa byanje byose niho bigiye kuza biraca bamwe bati ni dukunda ivyacu abandi ati dutoye indirimbo mu radio nibazitora nibazivuza abandi ati tugiye gusaba ibiganiro badusaba amahera kuri wewe bimeze gute bo gukunda ivyacu byo hano mu Burundi biracatugoye buke ariko nuvuga gusa Paul Mama biriko biraza turacafise ukuntu twumva umengo yuko ivyo hanze iyo bifise quality kurenza ivyo ngaha ariko nuvuga yuko biriko biraza buke kandi naza yuko bo
biriko biraza cyane bogeranije na kera urabona yuko ubu twevuriwe cyane kumbure tujana n'ahantu ugasanga bariko baravuza indirimbo yiwawe kubwawe ntabwo witeze yuko iyo ndirimbo yawe ishobora gushika aho hantu ukumva gute ku mutima ari ibintu bikomeye cyane kubera ko nakubwiye produit iyo urishize ku isoko ugaca bisanga nk'ahandi hantu utigeze uyijana uraryoherwa cyane kuko bikwereka yuko ibintu uri kurakora bifise abantu vyatushije yuko utari kurutamba wirorera juste je nka jewe vyompi intege ahubwo yo gukora cyane kugira ngo irenge n'ahandi ahubwo irenge n'imipaka dufise abasana 8 muri agency kumbure Breaking niwo muririmbyi wa mbere agiye kugaragara ubwa mbere ari abaslani ba Wiz Malone n'abandi nuzi yuko cyanke niyumvira yuko abo bandi 8 bice bisaba yuko bose kwanza basohora ama clip n'ama audio kugira no kandi usubire ushikirwe oya ntabwo ari uko bimeze nuko amasezerano ameze ariko nawe nta masezerano dufise ni contrat verbal urashobora gutangaza ukabona nasohoye indi ndirimbo just ni ukuvuga yuko twebwe muri famille wacu bakunda umuntu akora wewe uraza ufise igikorwa proposa iske nakoze igikorwa cyaheze muracumva ngiki toshobora kugishira hanze ntabwo kuraba uyundi ngo naka ngo yasohoye iki niki gusa uraproposa ubundi bakaraba iske uheruka gusohora izi minsi ngana gute turi muri promotion yiwe uku nuku hama nawe bakaguha gahunda yawe ubundi mugakora kumbure umuvuduko wawe w'amaviews urashobora kuba utandukanye n'izabandi kumbure bashaka kuvuga ati reka dukorane kwanza ni umupeti cyangwa ni nakakami nkuko wavyivuga ngo ka king dukorane nakakami kugira turabe uko count yacu ya YouTube yoguma itera imbere kuri wewe bimeze gute byerekanye n'amafilm uri capable uko uguma usohora abandi basohoreye cyangwa en fait je sinshobora kuvuga ngo ninjirira abandi kuko nabo bafise ukuntu ariko bapanga ibikorwa byabo ariko je nkuko nayivuze kubivanye n'ukuntu numva nshaka gukora ndashobora guproposa neje urashobora kubatangaza mu komedi indirimbo yasohotse bose ndiko ndaba abandi nabo bafise ukuntu ariko bapanga plan zabo ariko nibaza yuko ntabwo bisa n'ibyo wanje bafise uko bakora nanje uko nkora kumuri ndabisigura yuko muri agency uri hajya kugira gusa uronke iyo video na audio uri muri agency kugira uronke video na audio gusa boya kumuri turanko manager cyatu nivyo nagusiguriye ngene ntibuye ikintu bita management ni ikintu kiba gikomeye cyane kuko management ni ikintu ni ikintu kiba cagutse bashobora kumenya huba ukuntu ugenda ukubayeho ubuzima bwawe bwose iki niki ariko Paul mu mara barenda hari nk'ukuntu nk'ubufasha baraho bakandihira ivyo mba nkeneye Paul mu bashobora kumufasha gushika aho nigejeje ariko ntabwo ari gusohora audio na n'ikintu bita ngo audio na video gusa hari n'ibindi bintu nuvuga na haronkeye cyane impanuro nyinshi cyane burya ntugire impanuro hajya bigazira nago urinzo umuntu aguhanura akubwira ati peti urucari mushasha genda ukitwara kunuko navyo nuvuga ko ari ibintu navyo ndabashimira nka famille kumbura abavyeyi bacu bavuga ati ngo nta mukobwa wanje ashobora kuririmba cyangwa akaba mu queen video byagwende gute kugira uronke mu queen video novuga gute urya iyo ufise abantu uba ufise ibintu byinshi kandi nkunze kubwira abantu ntiburya uzi yuko udafise abantu umenye yuko ukenye ego umva nukuvuga ko umaze kuba ufise abantu nta kintu kimwe ushobora kubura just ujya n'umuntu mugenzi wanje naravye mu bami banje ndagenda ndamubarira nti ushobora kuza ukamfasha muri iki gikorwa Jiste nyine nk'umuwamira avuze ati nta kibazo kugira umushire nka queen video nikiye kintu arabiyeko Jiste nabanje kuraba vibe yiwe kubera yuko yari umuntu dusanzwe tumenyeranye kandi ndavuga yuko nta nabenshi narondeye daire niwe nabajije gusa nabanje ndamuraba avuga ati ashobora kuja mu masanamu yanje kandi nkabona ni sawa kandi ariko uramurabana ko ari umukobwa mwiza sinzi ko ari wowe nawe reka nonteranyisha ubwo ni bamwe bati abavyeyi bacu batubwiye ati ngo umuziki ni w'abandiscipline ni babiburandero umuntu aririmba anyiganja biyarura mutwe byagende gute kugira abavyeyi ba accept kwanza utangure kuririmba novuga umuntu bivaye no kuntu aba yarakuze ari ibintu umuvyeyi ushobora kujamwo akavuga ati je kuntu sanzwe ndamuzi ibyo byo kwabigiyemwo ndago umwana wanje ndamuhevye ariko je bivaye no kuntu nkekana narakuze kuntu nari kera naritonda cyane kandi no nikomeze nuvuga kuja mu muziki ubwa mbere ntabwo bavyumva cyane mugabo pore nagenda ndabibumvisha ariko barabonye yuko atacahindutse kuri jewe cyane ngo nuko nagiye mu muziki novuga ababikora bumva bavuga ati umuntu agiye kuririmba ni izindi ngeso zibagiye kujamwo nuko yasanzwe yarazifise novuga ntibica bimufata nuko agiye muri studio kuririmba ibiri ibintu yarasangamwe muri we benshi batanguye kuririmba bavuga ati umuziki urariha urafise amahera urafise nk'itunga urashaka kugura umuduga impango n'ibindi ushobora gukora ariko kuri wowe
peut-être wavuze yuko umuziki nakazi kaguhemba kashobora no kukubeshaho kumbura washobora gukora imyaka 1 2 3 ukabona ni kwa kundi nyene nguko basanze bayivuga cyangwa basanze bariko barayivuga uwo bigenza gute je uko nakubariye talent yari kintu yawe urumva ni kwirukako ni kuvuga yuko ni ibintu novuga ko biri mu maraso Nikana ubwo tuzopfa mu indisi ya kabiri tuzosanga turabaririmbye. Nuzo baba nka babandi babuze hiti bacavuga ngo guje ngo mandirimbira Imana vraiment nakijije. Ya hiti bundi ntibayiririmba. Hiti barayikora nyine uko hiti bahiti. Nawe bundi bivuze ngo ngira ndirimbe ngo ndose hiti ahubwo bo ntubuze ico barusha. Niwe nakubwira ntubuze ico ashaka nta ficha toye. Ahubwo rose hiti ni wo mwanya wabuze ati bure ndatangoye kugira ngo sinsubire hasi. Niwe muririmbye ukwishima yuko muririmba stage imwe. Bona no. Comment ni nyinshi bamwe ngo ntushobora gukoresha kuni video hama mugaheza video mutaryamanye. Kuri Breaking vyagenze gute cyangwa izo commentaire urigeze uhura nazo? Bo ivyo nkura bikubwiye nibi bo sinzi bivara no kuntu umuntu basanze umubona canka aba yasanzwe yarakuze bivaye no kuntu nkuko wewe wavyumvise mu bandi cyangwa mu bandi basani barabivuga ariko jewe kubganje bo no kuvuga twahojwe nako kazi ubujama bwarakomeye nkuko kera twari turataraza muri video yanje ubu byaraniyongerekanye mugabo ntabwo yari mission yanje yo guca mvuga ngo nce profitiramo. Ni iki kintu tosanga mu buzima bwa Breaking? Kugara icyo gusa nta kindi. Bo mbariye kimwe no uvuga bitatu ikintu ndashobora gusangamwo mu buzima bw'iwanje bo ubundi navuga gute kugara je kweri naragerageje kuvyiga kera ngo vyaranani kuko bo mbazi yuko ugiye umuntu ngiye kugara ko ari we ndosubira gukenera nkumva nta niteka vyo nampa nkaca ndabireka. Abasani batatu yifuza kuba nkabo muri Buja Flavor? Bo ndakunze Big Fizzo kuko n'umuntu nakuze nkunda cyane hama Tovega ndakunda Billman Boy. Okay. Hama na Dramati. Okay. Ngoma naguha gashimwe utange mu bantu barongoye umuziki wo mu Burundi. Wo gahande. Abantu barongoye. Bono shaka bwa Cedric Bank. Okay, merci beaucoup. Les fans de Buja Town TV ndagushimira cyane Breaking. Mwakoze cyane nawe kuntumira. Bo nongera ndababwira ngo ngende murabe song yanje birthday kuri channel ya IG Agency. Mutwere kugo rukundo nukuri naho dutazi murayibabwira mukabarabera mugakomanta ariko naye ndayibasabiye kugira ngo bikorera abandi nanje mushire nk'imiyaga nukuri. Bo mugatsi ngo ujya ndirimbo ari ama feelings bamushiriyemo abandi ati amajusi dushaka a cappella. Ye ndavyibuka kazuba karaka. Ye naho munsi ntwari yavuka. Ye nimbe ajura zimya mbuji ngapi abajama mufashe dukome mu mashi wish you birthday etwanyoye hahiye wigisigaye I want to wish you birthday ndagushimira cyane wamaze gukanda subscribe cyangwa s'abonner. Ndagushimira cyane band camera Raja Buja Town. Ndagushimira cyane wewe wamaze gushyira ga commentaire nuyibagire gusangiza abandi. Nitwa Kube Drama DRAMA gasumika drama. Asante na shukrani kwa msha subscribe to YouTube channel yangu inaandikwa ni Buja Town TV. Stoke.